Hello, dear audience. Welcome again to Agora Victory School. Ego ntasubiye kubaha ikaze kuri Agora Victory School. As usual, comme d'habitude, nk'uko bisanzwe, tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu ntumbero yo kumenya Icyongereza. Ego, we are going to share the word of God. Ariko imbere yaho reka mbanze senga Imana mu mwanya muto. Imana ndabishimiye muno mwanya icyubahiro nacu tugire neza umuntu n'ibibazo zawe tubeko ucugende wihesha icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima amen. Murakoze ijambo ry'Imana rero tugiye gusangira ni riri muri Zaburi ya 27 ku murongo wa mbere havuga ngo the Lord is my light, uhoraho niwo muco wanje, le Seigneur est ma lumière and my salvation, kandi niwe gakiza kanje. Whom shall I fear? To fear ni gutinya, ninde nzotinya? Whom shall I fear? Ni naba ndi kumwe n'uhoraho. The Lord is the strength of my life. Uhoraho niwe nkomezi zanje. The opposite of strength is weakness. Igihushane c'inkomezi ni intege nke. Inkomezi ni strength, intege nke ni weakness. Ariko kugira umuntu aronke izo nkomezi, how can we have that strength from Jesus Christ? Gute dushobora kuronka izo nkomezi ziva kuri Kristo Yesu? We have, first of all, to be reconciled with him. Ubwa mbere dutegerezwa kwiyuzuza nawe. And be his devotees. Hama tube abo twita les chrétiens fervents. Ni ukuvuga atari wa muntu w'akazuyazi. Ni les devants canke icyo twakwita les pieds. Donc un chrétien fervent. Tukivuze mu gifaransa ciza. Nuko tutaba babandi w'akazuyazi. Kuko niyo yabwiye ngo udakonje ntabire ngira mudawe. Niho rero tuca turonka inkomezi nka zimwe tuzi twashingirwa intahe mu gihe cya Daniyeli wa Shadaraka ba Meshaki na Abedenego. Ni izo nkomezi z'uko umuntu yumva icyaha atobana naco akakiyambura. Ni ishaka ricariwa mu muntu ryo kurwanira ubugingo budashira hari ivyo ahevye. Kandi iki devotee kirasanzwe gikoreshwa no mu bundi buryo iruhande yuko ari fervent chrétien cyangwa umukristo uryaye ari fortement attaché à la religion, ari cyangwa fortement attaché ku vy'Imana. Kirakora no mu nk'akarero nko muri science cyangwa ikindi kintu umuntu akunda ari siporo cyangwa ibindi. Umuntu arashaka kuvuga ati for example, his father was a devotee of history. Ni ukuvuga rero devotee gishobora gukora mu buryo butandukanye, ariko bitandukanye n'umuntu twakwita partisan. Ko partisan ni umuntu asanzwe. Abo twita supporter, partisan ni nka supporter mu Cyongereza. Ariko hari ikintu nacyo dushobora kwita adherent. Adherent ni umu-adhérent. Adhérent ashobora kuba adhérent wa parti politique, adhérent ahantu, muga kenshi ntaba yegeranye n'uwo twakwita devotee. Devotee aba ari avyinjiyemo cyane. Murakoze. This will to sacrifice something in order to inherit the eternal life. Cette volonté de sacrifier quelque chose afin d'hériter de la vie éternelle. Ni ukuvuga ngo ubushake bwo kugira icyo uhevye kugira utorane ubugingo budashira. This will, cette volonté. To sacrifice, sacrifier cyangwa kugira icyo uhevye. To inherit, gutorana cyangwa hériter, gutorana. The eternal life, naho ni ubugingo budashira, cyo kimwe na everlasting life. Murakoze. And of whom shall I be afraid? Ninde nzotinya, ninde nzogirira ubwoba. Of whom shall I be afraid? Ariko rero ikibabaje nuko hari abahora bajakariye ubwoba
bivuga ngo ni illusion tubamwo, tukavuga ngo Kristo ngo turi kumwe, ngo twaramumenye, ngo turagendana, ari ikinyoma cambaye ubusa. Reka ntange kano karorero. Don't be naive claiming yourself of Christ whereas it's a pure illusion. Ne sois pas naïf te réclamant du Christ alors que c'est une pure illusion. Ngo ntubaka yego kiyitirira Kristo ariko ari kinyoma cyambaye ubusa. Ni kuvuga être naïf cyangwa to be naive ni kuba akayego. Se réclama kiyitirira. Claiming yourself of Christ. Wiyitirira Kristo cyangwa niyitirira Kristo. Whereas it's an pure illusion. Ariko ari nk'indoto, ari ikintu cy'igitutu, ari indoto, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Pure illusion. Ari illusion. Okay. Nibyo. To be naive rero ni kuba akayego. Yego. Bireganye n'igifaransa. Être naïf. Icyerekana ko ari ukuri. The fear of which you are slave constantly is the proof. The fear of which you are slave constantly is the proof. Ni ukuvuga ngo la peur dont tu es constamment esclave en est la preuve. Ubwoba uhora ujakariye nico kivyemeza ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Ego, urakoze. Uhoraho niwe gihome kinkingira, niwe nkomezi zanje. Ninde azonca ivutu ya of whom shall I be afraid? Ninde nzotinya? Niryo jambo ry'Imana. There are some who pretend to be Christians whereas it's not truth. Hariho bamwe bagomba kwigira abakristo. To pretend to be someone no kwigira umuntu utari we. For example, someone can pretend to be ill. Umuntu ashobora kwigira ubugwayi kugira yanke ko bamutuma. Someone can pretend to be ill. Whereas it's not truth. Natwe ntidukwiye kwigira abakristo tutari bo. Ni umuntu narondere kuba umukristo w'ukuri, ndondere kuba umukristo w'ukuri, ndondere kuba umukristo w'ukuri kugira azankomeze zikubemo. Kandi ivyo tubifitiye inyungu tukiri no mw'isi, kuko ibyaha ni intandaro y'urupfu. Ruraba urupfu rw'ubugingo bwa muntu, kandi rukaba n'urupfu rw'umubiri wiwe. None hari abantu umuntu agenda gukora ibintu bibi bikamuhitana. Ivyo rero biteye bibabaje, uhitanywe n'ikintu kibi. Wapfuma uvuga ngo umubiri wawe wahitanywe, bishitse umuntu akagira ico ahuye naco atakirondeye mu bibi, nibisanzwe n'ivyo Imana iba yagize. Ariko igihambaye Imana idukorera cane cane, naho ibindi biturindira, iraturindira ubugingo. Nico gituma rero dukwiye kurondera izi nkomezi. We must seek the strength from Jesus Christ. Ariko duciye through the repentance, duciye mu kwihana. Because through repentance we reconcile with him, twiyuzuza nawe. And in that way, muri iyo nzira aduha izo nkomezi tuca tuzironka. Kandi izo nkomezi umuntu wese atavanye nawe arazihorana. Murakoze. Ni amajambo y'Imana. Twumvise to pretend, twumvise right umuco, twumva salvation. Opposite ya right ni darkness. The one who doesn't walk in the light abari muri atambukira mu mwiza. Darkness from Satan, kubera umwijima uva kwa Shetani, kandi Shetani atanga urupfu. Jesus gives us salvation whereas Satan gives death. Imana itanga agakiza, uhora atanga agakiza mu gihe Shetani atanga urupfu. Reka tusabe abagira subscribe bacaza bagira subscribe cyangwa se abone bahanahana ibiganiro, tuzogende tubandananya
iruhande yo kumva ijambo ry'Imana tumenya n'iki cyongereza tukimenyereza kuko kirakenewe mu buzima butandukanye. Murakoze, reka nsenga Imana ntera ko ndanabashimira kubera twabanye gushika ku mpera. Murakoze Mwami Imana, ndagushimiye muri uno mwanya mwiza twabanye n'abariko baradukurikira. Iri jambo ryawe Mana ritugirire inyigisho rinyigishe, twese turinde kuba abahombe, hanyuma ishimwe n'icyubahiro cy'ubwenda bibyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima, amen.